murakoze cyane nongeye kubaramutsa ndabashimira cyane ku kigoro kanyu tubashimira no ukuntu mudutera intege no kuntu mubona yamukora akazi kanyu neza kinyamwuga bigatuma mushikaho tudashika mukatuma n'abakunda cyangwa abakunzi b'intamba mu rugamba bashobora kumenya amakuru cyangwa bakarushaho gukunda umugwi wabo kuko ikipe y'igihugu ni ikipe ya twese byo turabashimira ntarandiriye nagira ndabashikiriza urutonde rw'abakinyi twashimye ko tuba turi kumwe nabo kugira ngo baduserukire kuko igihugu cyama gifise abagiserukira si kuvuga ko abadarimo n'abatari abarundi twese abarundi ariko abo twashimye twabonye ko bashobora kudufasha kuri umwanya nabo bakinyi 24 harimo tangurira mu igori cyangwa mu izamu turatangura hariho Mateo Nkurunziza hakaba Wironja Ismail Jonathan Nahimana cyangwa ba myugariro hariho Frederic Sabiyumva Keita Bukuru Samuel Ndizeye Yusuf Ndayishimiye Trésor Mosi hakaba Abdul Manirakiza Akbar Muderi na Prince Musore na hagati afise Aruna Majaliwa Henry Musang Abedi Bigirimana Eri Erdinho Saidon Ntibazonkiza hamwe na Shassir Nahimana dufise abakina imbere dufise Rukundo Abdulrahman Hussein Chabarara Jordi Yongora Jean-Claude Girumugisha Bonfils Caleb na Kanakimana Bienveni na Richard Kirongozi nabo tuba turi kumwe kuri izo match tarihe 10 na 13 ya Abidjan muri Côte d'Ivoire murakoze nibaza ko nigeze kubabwira ko tujejwe kurikirana abakinyi bose rabe ushobora guserukira neza bivanye naho tuba twabonye hari ingorane kandi bivanye n'uwo tugiye gukina nawe tukaraba icyo ni none kivuga ko abakunzi kenshi kubaza kuko utamubonye uri ataje umva ko igihe kigeze ashobora kuza hari n'abandi bashobora kuza ku yindi match kuko bivana n'ukuntu tuba twateguye turabo tugiye guhura nawe novuga ko turanezerewe cyane kongera kubaronka kuko ni bamwe twari dukeneye cyane twari tumaze iminsi dufitiye ikibazo bijanye n'izi match kuko ziba zegeranye tukaraba ukuntu dushaka kugabura iminota tukaraba na hamwe naho tuba dufite ingorane ndibaza ko twongereje ko hari icyo bazongereza kandi umura n'amahoro byose no kwishimira Imana ngiye ku cya Kado abajije nyene kuri cya Caleb avuze ko iyo zina ryavuzwe kare sintaye neza sinzi ugiye gusubira inyuma orabo ryatangiye kuvugwa ryari nimba ntibeshe ryaravuzwe imbere y'match ya Malawi kandi ikindi nacyo kuvugwa n'umwe mu bakinyi navuga ko twari dufise ingorane imbere mu gihande cy'urusatirizi so umuntu kumva arivuze iryo zina cyaka rikurikirana ndumva ko ari bisanzwe kandi ni byiza ntacyo bihindura twaramukurikiranye tubona mengo ashashobora kuduha reka tuba dufise umwanya wo gutegura kuraba turaburugiro ageze ko n'umwe uwo twabuze kandi twamubuze mu gihe yari ameze neza muribuka match ya nyuma ya Cameroon kuri twe rero n'amahoro kuba tumuronse ni nkuko cyo kibazo ndacishura n'icyo wambajije ngo igaruka rya Bertrand ubu nabo muri Burkina Faso bagiye kubabaza igaruka rya Caleb bakoze cyane kubijyanye ukuntu bakina bavuze ko bakurikiranye ukuntu Burkina ikina kuri wowe uvuga ko bashobora kuba
barusha Senegal canke nivyo ni nuko nuvuga ko ari kubibona ni vyiza ko icyo nkunda kwanda kuri wewe surtout urakurikirana cyane n'ibibazo kenshi ubaza usanga ari mbere kenshi bikora kuri agenda yanje ibyo manateguye ibyo manakurikiranye si equipe ikina gusa ngo nka equipe ngaba bafise n'ama individualité menshi ntabwo nibyo bakorera ko cyane seulement bamaze kubyubakira ko ikacaba nka equipe yabo twarabyize ko twarabikurikiranye turabona turazi icyo navuga les moments ou les points forts zabo kandi turazi na les points faibles zabo ndizera ko hamwe n'abahungu bacu ko turavugana kandi turafise umwanya ukuri ko tugaragaza tubukoreshe neza kugira ngo dushaka kubaca mu ryahumye kuko zino ni match za avuga ari nka final ukene atatu ni gute ugiye kumuca mu ryahumye imipango irahari ndizera ko n'abasore bacu ndanashima Imana ko benshi aba bose ndabona bari en forme mu equipe yabo nibyo bari korakora n'ukuntu tuvugana bari concentré bari conscient barakeneye baranyotewe cyane ku guhimbara abarundi kugira mu gusubira muri CAN ubwivyo n'amahoro na teyijisho kuri kote yacu urema humura n'amahoro uko muri aba 24 twahamagaye mu bisanzwe twari tugiye kuronka 17 bari kuzanga ko dutanguriye nga no ko habaye akabazo gato nko mu Rwanda abakinyi ba polisi bakinye match ejo ntiyaheze ubariko barakina deuxième partie bakinye 45 izindi 45 bagiye kuzikina ndibazo batanguye match nganabo ejo bashobora kuba baje ni ikintu noshimira FFB na kigoro kanini kubatuma ko bakaza ko dufise abakinyi benshi abakinyi bo nga kugira ngo tubategure kuntu bashobora gukina izi match zo hanze tuzohura n'abandi tariki 7 hariya muri Abidjan ko bose bazoba bamaze guhurira hariya dufise iminsi 3 yo gutegura hamwe ibyo twakuye ino nabo bandi ariko sivyo gusa tubandanya tuvugana nabo tukabaha nk'abakinyi bari hanze ko bamenyereye ibijanye n'ama system cyangwa isiro ukuntu twokina ndababwira amakuru abarungikira uko adversaire ameze ababwira nabo nyene icyo ndabakeneye ko umva habazwe nk'imisi nk'ibiri yo kushira mu kibuga turabe ko bimeze ko niko equipe nationale zikora nuko preparation imeze hanyuma kuri Noriega yavuze bina match zibiri twaratsinze bacumbaza ngo igikonta kuri Jenny resultat gusa sinzi ntahuye neza nkunda kukivuga kenshi mu bisanzwe kurikiye na mukuru wacu ngaha Theodore arazi kahise ku mupira w'u Burundi ni Burundi dufise igihugu gikunze kugira amatala abantu bakina umupira neza kuko ni kimwe mu byo turondera turashaka gutsinda avec une bonne manière mais kuko turubaka na philosophie yacu ijanye nuko abarundi bakunda tukwiye gukina ariko tuterengagije gushiramo iyo esprit yo gushaka gutsinda kuko l'essentiel ni 3 points turakeneye atatu kuko ikizo dutwara muri dusubiza muri CAN ndibaza ko ari intsinzi uyo nayo kugira ngo uyironke mba kuyikorera hari ukuntu tuba twabiteguye nuko byose babiri hamwe mvuze ko noba ndi satisfait cyane kuri performance cyangwa kuri cyabaye icambere cyo nshima kandi kinezerewe nuko dufise abakinyi cyangwa abasore bacu bakinisha umutima baraza baritanga bamaze kumva baramaze guha agaciro idarapo ry'u Burundi iyo baje urabona ko bashiramwo uburyo bwinshi bashiramwo baritanga cyane kurusha mbese navuga ko banarusha n'abandi ravye nk'izo match twakinye ndizera ko namwe mwarayibonye ko harimo kwitanga birenze hari no umwe n'umuwamenyereza yambajije ngo kweri ki umukinyi wanje ngo mboni wawe ngo akora cyane yitanga kandi ashobora kuvuga ashobora no kumutiva abona afise ishaka rinini niko
tubigisha two tubitegura nicyo gikuru cya mbere kuko muri equipe nationale n'umutima kwanza iyo ufise uwo mutima gushaka kurwana n'ibindi birakurikira ko baranyotewe ko benshi navuga ko twese hamwe staff n'abakinyi hamwe n'uburongozi bwacu bwa FFB nta kindi tuvuga dukeneye kandi turanyotewe gusubira muri CAN kandi byose birashoboka hamwe n'Imana ndibaza ntibeshe ko yavuze kuri yeke cha Yusuf ko mu capitaine muri Nice amaze kugera kuri niveau yo gufata zo responsabilité kuri je n'ibintu byantangaje kuko ni umwe mu bakinyi no muri groupe twe dufise ari très responsable ari amaze hari indi parier amaze kuduga ko cyane akurikirana cyane iby'umugwi we kandi afise influence nini ku bakinyi iri positive uko aramaze kumenya aratahura igituma cyo turagwanira kandi ndanavugana no muri staff yiwe muri Nice tubijanye nuko yevuriwa novuga ko bifise icyo bitanga cyane kuri equipe yacu kuko maze kuronka umukinyi afise ijya niveau ni no mujyanga ariko yugururira abandi ni ikintu twafashe igihe tuvugana nawe cyane tumwumvisha ko ukina kwiwe kuba hariya muri Nice c'est pas Yusuf comme individuel cyangwa individualité nk'umuntu umwe bifate ko aserukiye igihugu hari benshi hari batonyi biwe hari abandi bari inyuma abantu bariko bazobarondera biciye muri we kubyo yamaze kubitahura arabibona kandi ariko abyitwaramwo neza uko babivuze tangiye no kuboneka mu kumwizera bakamuha ya responsabilité ni ikintu kiza cyane kuri twe ko turanagishima ko dushaka gufira gutegura abakinyi bagera kuri urwo rwego icyavuze ikijyanye nacyo cyo gutegura abakinyi bijyanye n'ijya match duhishije ko dufise muri staff turafise abantu bafise ubumenyi banavyigiye bafise n'ama diplôme ziri qualifié nka Elvis Banyihobe arafise diplôme yo muri préparation mentale hamwe na Karid aho yagize ibyo abanyegori mugano nyine yabikoreye ko barafise uruhare runini tubategura kugira ngo tubumvishe ibyo bagiye guhura navyo tubahe kuruhuka surtout mu mutwe gutegura kubona abakinyi bacu bashobora kwatakurukina nka Senegal cy'abakinyi bakuru ijya gwego ngo abakinjira ubona ko bafise confiance iba mu ntango ya match nta panique kubona ko bari organize bari pose mu mutwe gushika naho ivyabaye vyeke vya penalty mugabo bakagerageza kugumana ijya sans froid c'est pas facile ni travail tuba twakoze cyane mu kubategura mu mutwe kindi naco turetse niyo ya Senegal uravye ni match ya Malawi twakinye contre na arbitrage ntiyari imeze neza ariko warabonye ko naho Malawi yegariza tutacika intege twongera tukaduga tuguma dukora bituma bagaruka muri match ni ikintu dukora cyane ni ikintu itwara umwanya munini cyane mu ruhare rwacu kuko nabivuze equipe nationale n'umutima n'ukuntu bayiteguye nicyo dukorera ko cyane kandi humura turabikora neza ndizera ko equipe iraduga cyane kuri iyo niveau ndizera ko mugiye kubibona cyane ni iyi match ikurikira naho nyine tugiye kubategura ko ni yindi niveau ni bindi bagiye gukina ndizera ko dufise kazoza kandi iraboneka ko bariko barabyitwaramo neza kandi n'amahoro turashimira Imana ngiye kwa kibazo cya Feri yabajije ngo kare ntitwajya Ingozi ngo tumaze iminsi dutangurira Ingozi impamvu ya mbere nuko izi ni match duko dukina nozita ko riza away kare twakirira i Dar es Salaam twarafata nk'uwo mwanya kenshi tugenda twageze kumara nka 10 jours de prépara match ya Namibie nta kuntu twari kubazana ni mutegure twongere tuke Dar es Salaam dushima gutegurira aho tuce dukinira match twarabikora tugiye Dar es Salaam mugabo ko ubu ari away
twoja gutegurira muri Malawi dufise abakiri ngaha hafi n'abaro ngaha kandi ikindi nacyo nanabivuze ko nshimira cyane FFB abadutwara iriye kuri President Manalex barashiramwe uburyo bunini cyane kugira ngo kubazana abakinyi bakavyumva ko ugiye kuraba nk'ubu journée FIFA zosangura le 6 ariko kubera ko tugide chance ko mu Rwanda bahagaritse n'abandi bahagaritswe n'abo bategura equipe nationale zabo natwe ngaha bacatwemerera ko bashobora kuvuga ngo dutegure niyo mahirwe dufise mu fait niyo chance dufise kuronka abakinyi benshi ko mu natwe dukunda igihugu kandi dukunda akazi kacu turonse opportunity nk'iyo kugira ngo utegure ntawo yigisha ko dufise byinshi twiteguramo tuyiprofita nta kindi nawe ubundi bishobotseho bikaba igihe cyose ko yatumye kutuguma tubikora cyane cyane ndibaza nk'igihe tuba dufise ikibuga cyacu ngaha bizoba byoroshe ko bazoca bazi cyo dukorera ngaha tuguma ngaha nyine ya noregambaje byekeye ni lettre banditse muri FFB ya sindamenya amakuru si ntibaraduze ko sigena ryanditse ni cyo ndibaza kuzo kibaza abo abadutwara nibo banditse nibo bazi gute bashobora kwishurwa hama ibindi navyo uko bigenda ndibazo bafise n'abari bitene bamenye ukuntu izi manzo zigenze uko bigenda mbwa ko ico jewe nzi sinzi ko match bayisubiramo uko biri kose ko c'est décision nyuma no arbitre yamaze ku décider c'est fini sinzi ko hari ikintu gishobora kuba ndibaza nuko ndabizi sinzi ko hari ikintu gishobora gukoreka mu nyuma yabyo murakoze